kaze nshuti banywanyi bacu turi n'iteka n'umunezero ntangere wo gusubira kubakengurukira no kubaha kaze mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose mwumviriza biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube kwiyimbonesha kure yacu kandi yanyu ya Burundi News TV katubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko hama muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko turi kwigenekerezo rya 30 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma zuko ibintu bitifashe neza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu noneho turahejeje kuronka amakuru akomeye cyane kandi ateye ubwoba yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko agirana inama kaminuza n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi bakemeza ko abo mu murwi w'iterabwoba bagwanya ubutegetsi bwa Kigali kugirira imyimenyerezo yabo mu ishamba kimeza ry'ikibira haratanzwe amahera atari makeyi amakuru akomeye cyane adushikira na yuko indege z'igisirikare za Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo arizo ziriko zirabazana mu nyuma zuko ibintu bibandanya gukomera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arahejeje gufata ingingo iteye ubwoba ku bagwanyi bo mu murwi w'iterabwoba ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR iyo ngingo irashobora gukwegera Burundi akarambaraye niyihe ngingo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe mu nyuma zuko agirana inama kaminuza na mugenzi we w'Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi abamenyesha makuru bacu bayegeranyije turaza kuyabashitsa ko hari ayandi makuru akomeye cyane kandi ahejeje kudushikira ava mu ibohero rikuru rya Gitega mu nyuma zuko igihangange General de Police Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ahamijwe ko igihano co gupfunga ubuzima bwiwe bwose kuri ubu hari amakuru akomeye cyane ateye ubwo bahejeje kudushikira kubijanye n'amabanga yamenyekanye k'urwo rubanza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ni ubwiwe yavyikoreye nibiki yakoze General de Police Guillaume Bunyoni ari mu kaga utambukanyi wiwe aratabaza ayo nayo uraza kuyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri barya abasirikare banse kurwana n'umurwi w'inyeshamba yo 2023 kuri ubu ngo barageramiwe cyane abaryango babo nabo baratabaza uribaza vyifashe ute irutana aho bapfungiwe ibintu vyakomeye cyane bikabuko mu nyuma zuko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bikabuko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane adushikira irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi umutekano wongerejwe ni mu nyuma zuko ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwiwe yarungikiye ikete riteye ubwoba umushikiranganje wa mbere rimusaba gutanga imihoho eka umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yarihamiye mu gacereri bibandanya gukura umutima umukuru w'igihugu ubu noneho ibintu ntivyifashe neza umutekano wongerejwe ku kibuga c'indege ni nako kandi vyifashe ku radio ntimbonesha kure nkuru vy'igihugu abamenyesha makuru bacu bagiranye ikiganiro n'umwe akora mu biro vy'umushikiranganje wa mbere acara dusigurira uko vyose vyifashe uraza kuvyumviriza bikabuko mu nyuma zuko Rais William Ruto mukuru w'igihugu ca Kenya nawe yemeye kugirana ibiganiro n'urwaruka ruri mu migumuko eka ivyo ngivyo urwo rwaruka ntirubikozwa niki bipfuza navyo uraza kuvyumviriza muri ibiganiro vyacu kandi turaza gushikira kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo we wicu usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone fyondeko uracubona akazogera naho nyene fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi eka dutangurira aya makuru yacu ku makuru akomeye cyane adushikira avugwa mu ntara ya Muyinga na Kirundo mu nyuma zuko habonetse ubusuma bwa bamwe mu bategetsi abanyagihugu batanguye kwidogeka umwanya ku mwanya imigumuko irashobora gutangura ni mu nyuma zuko mu bice vya Cabari na Runanira vyatevye gucibwamwo amabarabara ivyo ngivyo kandi ngo bikaba bigirwa n'abategetsi aho abanyagihugu
abanyagihugu batarya umunwa kuvuga yuko abategetsi ari ibisuma babasumye amahera yabo. Ubu haraheze imyaka 10 amasite ya Cabari na Runanira yompi yo mu ntara ya Muyinga na Kirundo twababwiye ko ari mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi arindiriye gucibwamwo amabarabara, kandi bene amatongo baratanze amafaranga yabo muri banki nkuru y'igihugu. Kuva ico gihe bene amaparisera ntibahengeshanya gusa bishirwa mu ngiro y'uwo mugambi wacerewe cane. Ico kibazo kirazwi mu bushikiranganji bujejwe inyubako za leta, nubwo ataco bukora ngo butore umuti nkica abanyagihugu bise ubusuma bukomeye cane bw'abategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ngo biribonekeza ko hari bamwe bagiye bamburwa amatongo yabo, eka kandi kubw'amasoko yacu mu banyagihugu baba ngaho ngo abajejwe intwaro bategetse ko hatangwa miliyoni 2,500 y'amarundi na yarenga bivanye n'ubwaguke bw'iparisera canke igitigiri c'amaparisera umuntu afise. Ivyo byose ngo bikaboneka ko ayo mahera yabo yoba yarariwe n'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari bamwe mu bategetsi baduhaye amakuru akomeye cane ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca eka n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bafise uruhara rukomeye mu guteba k'uwo mugambi. Ese leta ya Gitegera bivuga kwiki? Hari bamwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu batashimye ko amazina yabo atangazwa ku mvo z'umutekano wabo. Baduhaye amakuru turaza kuyabashitsa ko mu biganiro vyacu biza, bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ashikira abamenyesha amakuru bacu bakorera muri Nord Kivu avuga ko abo basirikare babiri bari mu murwi wa Sadeke bishwe barashwe, gisaso catewe kuri kimwe mu birindiro vy'abasirikare ba Afrika y'Epfo. Ico gitero kikaba cyarabaye ku uyu wa kabiri wa 25 Ruheshi nk'uko abavyiboneye bavyemeza. Bahaye ikiganiro umenyesha amakuru wacu bavuga ko nk'uko biri mu itangazo ry'ico gisirikare, kandi bemeza ko abasirikare 4 bakomeretse cane bagwarijwe mu bitaro, mu gihe abakomeretse buke buke bategerezwa gusohoka ibitaro vuba. Igisirikare ca Afrika y'Epfo gitangaza ko camaze kuvugana n'imiryango y'abo basirikare, kikabamenyesha ko hari intambwe ziriko zirakorwa mu ntumbero yo gutahukana ibiziga. Sake ni igisagara gihagaze neza kandi kironderwa cane muri teritwari ya Masisi, ku birometero bitari munsi ya 200 mu buseruko bw'igisagara ca Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu. FARDC eka n'urwaruka rushigikiwe n'indongozi za Kongo n'ingabo za Sadeki umunsi ku munsi batana mu mitwe n'abarwanyi b'umurwi wa M23 muri iyo zone. Umurwi wose ushaka kwigarurira ico gisagara. Nubwo biruko kandi itangazo ry'igisirikare ca Afrika y'Epfo nta numwe cagiriza ubwo bwicanyi. Muri Rusama guheze hari amakuru yagiye hanze yakuye umutima batuye isajanye nuko abateshejwe izabo 17 baguye mu bitero vy'igisasu cakozwe kubegeranirijwe i Goma. Abo basirikare bapfuye baciye bakwiza 5 mu basirikare biciwe muri Nord Kivu mu mezi 6 Afrika y'Epfo. Amakuru akomeye cyane adushikira na yuko Afrika y'Epfo yarungitse abasirikare bashika ku 2,900 muri Sadeke hagati muri Kigarama mu mwaka wa 2023. Izo ngabo zasubiriye z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko wabonwa n'abanyekongo kuhengamya, ariko nk'abo zasubiriye Sadek ntibashobora komora abarwanyi bo mu rw'inyeshamba 23. Nta murwi n'umwe uremanga gushika ubu. Igitero cahitanye izo ngabo za Afrika y'Epfo. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iri mu bigize umuryango wa Sadek mu ntambara nayo mu 23, ikaba ishigikiwe kandi n'igisirikare c'u Burundi carungitswe kubw'amasezerano hagati y'ivyo bihugu bibiri.
ibintu birakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bikabuko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane adushikira ku gihangange General de Police Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Iminsi ibiri iraheze gisata ca kabiri c'iyungururizo ca sentare ntahinyuzwa kigumijeho igihano co gupfunga ubuzima bwiwe bwose. Uwo nyene wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru dukura muri iryo bohero na yuko umukuru wa sentare ntahinyuzwa Emmanuel Gateretse yamumenyesheje iyo ngingo kuri uyu wa kane mw'ibohero rikuru rya Gitega, aho Guillaume Bunyoni apfungiwe kuva muri Ruheshi umwaka w'2023 hampande yo gupfungwa kandi hampande yo gupfunga ubuzima bwiwe bwose. General de Police Guillaume Bunyoni azoriha ihadabu ringana n'imiliyari 22 n'imiliyoni 713 mu mafaranga y'amarundi. Eka kandi harafashwe ingingo iteye ubwoba inakuye umutima ku baryango biwe bose yuko amatongo yose ya Bunyoni atari bwandikwe ku wa 3 Ruheshi umwaka w'2021 ngo azofatwa ashirwe mu minwe ya leta. Niko umucamanza mu gisata c'iyungururizo ca sentare ntahinyuzwa yatangaje. Abamenyesha amakuru bacu batohoje batahuye ko iyo tariki hurirana n'umunsi General de Police Guillaume Bunyoni yamenyeshereza ko amatongo yiwe umugenzi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afata minenebwe gushika ubu batatu bagirizanwa hamwe. Eka kandi mu yandi makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira nuko batatu bagirizwa hamwe na Bunyoni harimwo uwahora ari umukuru w'igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko Colonel de Police Desire Uwamahoro, eka n'uwahora ari umukuru w'igendereza ry'u Burundi Samuel Destine Bapfumukeko, n'uwahoze ajejwe inyubako za Bunyoni Kome Niyonsaba, nabo bagumijwe ko igihano co gupfugwa imyaka 15. Ni amakuru akomeye cyane adushikira. Hari amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira twabwiwe n'umwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu atashimye yuko mwidondoro y'utangazwa ku mvo z'umutekano wiwe. Yatubwiye ko amanama y'urutavana ko yarahejeje igihe kitari gitoyi abera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwiwe niwe yabaga yarongoye. Eka ngo ayo manama yose yaba afise intumbero zo kwiga kw'idosiye ya General de Police Guillaume Bunyoni, hakibazwa niba ubutungane bw'igihugu cacu c'u Burundi bukora mu nyuma z'uko urubanza ruja kuba rwarahejeje gupangirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Iyo ngingo yarakuye umutima bahora bakunda ico gihangangeka na cane cane abaryango biwe. Umutambukanyi wiwe umumenyesha amakuru wacu yaramurondeye ku telefone ngendanwa kugira agira ico amutangarije ku ivyo bihano vyaciriwe umutambukanyi wiwe, ariko gushika ubu ntaco aradutangariza. Yatubwiye ko atameze neza. Ni amakuru akomeye cyane. Abamenyesha amakuru bacu barabandanya kugira ko amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Bikabuko mu nyuma z'uko irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hoho ibiziga bibandanya gutorwa, biboneka ko ata mutekano uri mu gihugu. Ni amakuru ahejeje kudushikira mwaka kanya ava mu ntara ya Rumonge ko ikiziga catowe kireremba mu mazi y'ikiyaga Tanganyika. Ico kiziga nico witwa Emmanuel Nduwimana w'imyaka 46 catowe hafi y'ikivuko ca Rumonge kuri uyu wa kabiri wa 25 Ruheshi umwaka w'2024. Cari kiriko kireremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika munsi ya karitsiye Kanyenkoko, ni ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Sihoho gusa, uravye ingene irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ibiziga bitorwa, urashobora kubona ko abanyagihugu batanzwe na leta kugira bame bagandagurwa ntihagire n'amatohoza akorwa. Nayakozwe kandi biboneka ko ataca atanga. Ni amakuru akomeye cyane adushikira. Eka kandi amakuru akomeye cyane adushikira ni amakuru twahawe n'umwe mu bamenyesha amakuru bakorera ikinyamakuru Iwacu mu nyuma z'uko haterwa amabuye kuri ubu
abamenyesha makuru ba iwacu biravugwa ko barara ntibuca eka ngo abo mu nzego z'iperereza babagenda ko aho bagiye hose haheze iminsi ishika kuri ine abantu bataramenyekana bateye amabuye mu rupangu rw'ikinyamakuru iwacu mu gisagara ca Bujumbura mu ijoro ryo kuwa mbere abarongoye ico kinyamakuru cigenga babona ko ari ingendo yo kubatera ubwoba bagasaba senise kugira ico ikoze ariko gushika ubu ntaco senise irabikora ko twababwiye amakuru akomeye cane kuri barya abasirikare banse kurwana n'umurwi w'inyeshamba yo mu 2023 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri birya bihano biteye ubwoba bahejeje guhabwa ngira muravyibuka ko bamwe muri barya abasirikare bahawe ibihano byo gupfungwa kuva ku myaka 22 gushika kuri 30 n'ihadabu ringana n'amadolari 500 vyaciriwe abasirikare 272 banse kuja gufasha FARDC kurwanya umurwi w'inyeshamba yo 2023 babiri mu bari bapfunzwe barejejwe abo basirikare bashikanywe mu ibohero rikuru rya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi ku magenekerezo y'18 na 23 Rusama guheze barungitswe bavuye mu mabohero atandukanye yo mu Burundi bari bavuye mu mabohero ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi mu mabohero ya Muyinga na Ngozi mu buraruko bushira ubuseruko Muramvya na Ruyigi hagati mu buseruko barengutse imbere ya sentare ya gisirikare ya Rutana urubanza rwabereye mu nzu y'amanama yari yatunganirijwe ico nyene hagati y'uw'18 n'uwa 22 ruheshi mu biro vya buramatari w'intara ya Rutana nk'uko twahawe amakuru na bamwe mu baryango babo baburana mu gisirikare n'abegereye umuryango w'abapfungwa abo baciriwe imanza bashinzwe mu mirwi 3 umurwi wa mbere waciriwe gupfungwa imyaka 22 umurwi wa kabiri ugizwe n'abazopfungwa imyaka 25 mu gihe umurwi wa gatatu uzopfungwa imyaka 30 iyo mirwi 3 itegerezwa kandi kuzoriha amadolari 500 y'amanyamerika mu mwanya wa mbere abo basirikare bagirijwe kugarariza icaha kimwe n'ico cahawe agaciro kuri abo basirikare ba FDN banse kuja kugwana mu ruhande rw'igisirikare ca Kongo ariko umucamanza yatubwiye ko twagirizwa umwe mu babashije kuronka telefone ngendanwa ikiganiro umumenyesha makuru wacu yagize ati ariko umucamanza yatubwiye ko twagirizwa kugarariza gusa ivyo navyo ntivyumvikana ko nta kugarariza kutagira integuro nyamwinshi niko avyibaza abamenyesha makuru bacu ntibashoboye kuronka ibiharuro nyezina bigize buri murwi umupfungu umwe niwe yariko arafashwa n'umuburanira ari mu murwi w'abapfungwa baciriwe gupfungwa imyaka 25 abasirikare babiri barejejwe abo basirikare 272 barafise amahirwe yo kunguruza urubanza kuri iyo ngingo ya sentare ya mbere ya gisirikare yo mu Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo vyarateye umukono ku masezerano atuma ingabo z'u Burundi zija gutabara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hagati ya Nyakanga umwaka w'2023 na Nzero umwaka w'2024 abasirikare benshi b'abarundi barimwe intwazangabo nkuru barishwe mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gushika ubu indongozi z'u Burundi ntiziragira ico zitangaje kuri urwo rubanza igisirikare c'u Burundi kirafise abasirikare muri Kivu y'ubumanuko no muri Kivu y'uburaruko bakorera kuri ayo masezerano y'ibihugu bibiri nayo mu yandi makuru akomeye cyane adushikira nayo kwirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cane ku bategetsi bakomakomeye
kwicoba ari cose umutekano wongerejwe ku kibuga c'indege no mu mabarabara yegereye aho, eka nayegereye iradiyo n'imbonesha kure nkuru vy'igihugu biraboneka ko ibintu bitifashe neza. Ni mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo hari amakuru yakwiragiye hirya nino ku mbuga hwaniro ajanye n'uko mu biro vy'umukuru w'igihugu baba barungikiye ikete rikomeye cane umushikiranganji wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Iryo kete ngo rikaba ryaramusaba gutanga imihoho atakirinze gusabwa. Lieutenant General Gervais Ndirakobuca yarahamye mu gacereri nk'uko yama bikora. Ivyo vyakuye umutima umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aca arasaba ko umutekano wongerezwa. Biraboneka ko ibintu bitifashe neza, bikaba uko mu nyuma z'uko uravye ingene abasirikare bakwiragiye hirya nino ku mabarabara mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega no mu bindi bisagara. Biraboneka ko hoba hari ikintu kitari kiza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bwikanga. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru yo kwizera dufise ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko agira inama kaminuza n'umukuru wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yo gufasha abarwanyi bo mu murwi w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR. Kuri ubu amakuru akomeye cyane adushikira na yuko bariko baramenyerezwa n'igisirikare c'u Burundi mu mashamba y'ikibira. Ivyo bishobora gukwega umuriro hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu cibanyi, na cane cane ko mu minsi iheze haragiye habaho guterana amajambo gukomeye. Kuri ubu ngubu leta y'u Burundi iriko irakorana na leta ya Felix Antoine Tshisekedi mu gufasha no guterera umurwi wa FDLR. Ivyo ngivyo birashobora gukwega intambara y'akarere k'ibiyaga binini. Bikaba uko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda nyene icubahiro Paul Kagame amaze iminsi atangaje ko yiteguriye uwo wese azamutanguzaho intambara. Ni amakuru akomeye cyane adushikira. Ese nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gushira intebe ishushe y'uwo murwi w'iterabwoba ku gatwe k'abarundi? Abo bagwanyi iyo bahejeje kumenyerezwa baca bajanwa hehe? Hari amakuru akomeye cyane twahawe n'umwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu atashimye ko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano wiwe, avuga ko abakomando bamwe muri abo bagwanyi bahawe ikaze mu biro vy'umukuru w'igihugu umwanya ku mwanya baba bagira amanama. Eka ese bariko baramenyerezwa ku zihe mvo? Leta ya Kinshasa na leta ya Gitega barategura iki mu minsi iza? Ni amakuru akomeye cyane abamenyesha amakuru bacu babandanya kugira ko amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Bikaba uko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ava mu gihugu ca Kenya ruko umukuru w'ico gihugu William Ruto yasavye urwaruka ruri mu migumuko ko bogirana ibiganiro. Eka nubwo urwo rwaruka rwo rubandanya gutangaza ko rushaka ko William Ruto agenda akava ku butegetsi, ese William Ruto azemera gutanga imihoho nk'uko ari kubisabwa n'abanyakenya canke azabandanya kuguma ku butegetsi? Gusa ntivyoroshe uravye ingene ibintu vyifashe muri ico gihugu. Biraboneka ko intwaro yiwe yahejeje gusambukana cane cane ufatiye ku njyane zatanguye kuvuka mu bategetsi bamwegereye. Muri Kenya ibintu ntivyifashe neza. Umuryango wa Afurika w'ubuseruko urageramiwe cane, kandi abakengurukire inshuti banywanyi twanye mu biganiro vyacu vy'uno munsi. Bakengurukire cane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba atarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo muri abanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.